Hello peoples, ndabahaye mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye no mwose aherere. Kuri micro muri kumwe na MC Ange. Ikiganiro ni Buja Entertainment nkuko bisanzwe ni kuri ImperialTV +257. Uyu munsi tukaba turi kumwe no mu video Queen video azi ku izina rya Ange gateka. Muramuzi cyane mu video menshi no mu ndirimbo nyinshi z'abaririmbyi batandukanye. Ndakura mu kije Ange gateka. Ndabara mu kije neza. Urameze neza? Yego. Uraberewe sana kweli? Umvise video Queen wewe umvike? No c'est video Queen. D'abord l'expression jeune narayize no muntu uzana muri Google na ntikibaho. Nivyo abantu ngene je pense que yuko parce que expression ni video vixen. Yego. Kuri muri market twe tuvuga video Queen cyangwa abavuga Queen video sico. Oya sico. Ico osaba ko boza barakwita gute nka wewe canka abandi osabira abandi koza barabahamagara gute abasabo musanzwe mukoro umwuga umwe. Bon sinaba forsa kubivuga ko byagene ko byainze video Queen abantu benshi bakawinda bayimenye uko urumva ntiwo bihindura benshi usanga ariko baje baramenya no kuvuga video vixen kubera video Queen vraiment genre umuntu akwise mu video Queen shumengo sinzi akusubira undi muntu ucumenga kwise sinzi cyangwa ni kwa kundi twumva ngo aba video Queen nico kimwe naba bamwe nyene baguma babonana n'abahungu tuvugisha ukuri naya sico kimwe yo mu Burundi kenshi turakunda kumva aba video Queen babafata nabi bakabafata ukundi nabashira soni nabasutwa bahejeje gukora clip video baca baja mu vyabo n'umuririmbyi wo bivuga kwiki Shana cyose navuga ko kuko icyo dukina yego barashobora guha script dukina basanga ivyo kina bombi peut-être exagéré mais nakazi urumva abantu bavuga uko vraiment basaba bareke kubera nta nivyemeza bihari faut pas kuvuga umuntu umuvuga nabi utamuzi ko nyimba hari umwe yabikoze twese nitwaje tugwa mu mporero. Turakunze kubona amafoto yawe dufatiriye kuri wewe gose turakunze kubona amafoto yawe uri ande pièce wambaye nyene ukuntu utesa niko no bivuga ariko abandi siko babifata muri make Ange gateka kubera uko ibishika kambara kujya uno munsi twaba twagusanze wambaye neza wikwije wambaye birebire ni nakahe kamuhotera bajya abantu babifata nabi mu ntumbero yo kubagayisha no kubatuka kubavuga nabi indaya niki nakahe kajambo ubashikiriza. Yes nje kitubona ko ndakubwira ati nakazi bigebe tuba turimo muri clip nakazi hanze y'akazi nzosanga nambaye bikini muhira mwibarabara tuzohura nambaye puchkopa atari kuri plage nk'ahantu nagiye gutembera ariko ntiwoshobora kusanga muri ville ngo nambaye kurya no bijya abarakazi mu buzima busanzwe turabantu nk'abandi yego. Nizere ko kenshi ukunda kumva abantu bakubwira ngo uratesa ufite mu nda heza ufite amaguru meza bivanye kumbure na kujya kuntu bakubona ku ifoto usa mu masanamu wohora uvyakira gute uvyumvise kujya bon ndavyakira neza kumbura azi kutesa nyene ufise mu nda heza ufise amaguru heza wari usanzwe biza icyo nzi cyo nuko ni Imana yandemye so Imana yandemye izi yuko ndi mwiza ariko akenshi tukunze kumva abaririmbyi batubwira yuko kugira batore mu video Queen cyangwa umukinyi w'indirimbo w'amasanamu y'indirimbo yiwe kenshi baraba look yiwe bakaraba kungena ari mwiza bakamuraba hose amaguru si poitrine nizere ko nawe kumbure babaravye bagasanga kumbure ni vyiza. Oya abantu amaso ni nko par exemple bashobora gusigura gute ntushobora kuza undi muntu wowe ukavuga ko ndi mwiza nawe ukavuga ko ndi mubi so abantu ntibaraba cyo kimwe niko nabivuga so sinavuga ngo baraba ngo look ibintu n'ibyo baraba ibintu byinshi bitandukanye baraba nyimba réellement kugira muntu arazi kwatinga byose barabiraba suvuga ngo baraba look yonyene bacabwa okay on y va non mu makuru naronse munsi mikeya inyuma imbere ya yuko hasohoka ijya ndirimbo ya Sapi umubabaro biremezwa neza ko ari we wari Queen video no kumbure kutarazi neza Queen video ijya ndirimbo uwo mwemerera neza ko ari wewe
Yego ni jewe. nimba atari banga Satbi yakurisha amahera ngaye kurajya amasanamu Bon, abantu bamuze umushahara nakabanga. Mu masanamu twabonye kumbure hari utuntu twagiye turabona ugashaka kwigaragaza neza nukuri warabikora neza ni ya experience ufite uyikura hehe uyenspira kurinde kugira ukora ibintu nkabijya ku buryo ushobora no gufata ugasa no werekana kumbure poitrine gatoya kerekana amaguru gato kugira nicahe ikintu bifasha mbega ujya muririmbyi yagutumye kubikora aba yiyashatse ko haba igiki kugira abantu bose batahure ko kajya akazi uri kurakora kaba gafise impamvu nico gagomba gushikako Icambere abantu bagakwiye kumenya ko deja niye musique bon nizike yeto sanga nizike niye musique udosanga itarimo abakobwa urumva umukobwa atanga ishusho nziza atanga image nza muri video ivyo bintu n'abantu bari bakwiye kubimenya hama je nta muntu niinspire ko niinspire kuri jewe nyene parce que kuva nkiri muto narakundiye neza kwatinga gasanga tukiri bato gasanga twafashe nka telefone turi kwikamera nk'ivyo turi kwifilma nk'ivyo bon danje nkuko nyene ego ndabikorana uko nyene so ndavuga ni why not tangura numva nyene narumva ko muri jewe ndabishoboye ego turiko turumva amakuru ngo Ange Gateka inyuma yo gukorana n'irya video ry'amasanamu na Satbi ngo yari asanzwe agwaye coronavirus akaba yanagwaje Satbi coronavirus ayo makuru yavuga kwiki Okay oya ntabwo ari byo ariko biriko biravugwa cyane ngo wari usanzwe ugwaye coronavirus kandi bikavugwa neza yuko Satbi yaguhaye amahera makeya urahita uyakira kandi utahora uyakorera ngo wayakiriye kubera ko uzi kugwaya ngo washaka kugenda ujanye nawe kandi ayandi makuru abivugwa ko nuko bavugwa ko neza wari usanzwe ngo umukunda Satbi ngo nuryoye ko bari kumwe na Ben Nice ngo urifuza neza ko hako upfa wenyine mujana kugira Ben Nice amuhombe nivyo oya ntabwo ari byo ntabwo ari byo pe akajambo kamwe kubabivuga no kuba ko barabigaragaza cyane ivyo ntabwo nabikora nivyo ndagenda kugira n'abantu baca bibaza genre umuntu mukoranye bagaca bibaza ibintu byinshi urumva ngo muirana urumva so ntabwo ari byo pe muri make nizere ko nanje nkomeye ata coronavirus nza kugukurako nayo pe mu buzima busanzwe usivye kajya kazi kawa kandi kazi ukora naka oya pour le moment nta kandi kazi ndi gukora Ange Gateka yoba yiga canko yarize ariga nimba atari banga tugira urugero rw'amashure gwiwe bon ntibikenewe Ange Gateka arafise umutipe basohokana cyangwa arafise abatipe basohokana kuko ushobora kuba ufise benshi nawe afise nawe batipe n'abafise nta numwe ufise oya abakubwira ko amaguru ari meza ntibakurondera none next question muri make tuvuze Ange Gateka ninde Ange Gateka ni umurundikazi akaba n'umumannequin umuvito vixen n'umuactrice Ange Gateka avuka mu muryango w'abana bangahe ndetse afise abavyeyi bose yes afise abavyeyi bose nkabandi intege kaba Olinek umva wowe umujyi vya mama gusa niyo mpamvu gumubegwa cyane na Jones Ange Gateka iminota 30 uronse call zitatu Fizo Satbi Lolilo bose bagusabye kuja gukorana nabo Ange Gateka yofata taxi aherekeza ari kurikira umusani wahe muri abo babiri barabo batatu byongora guhitamo kubera nabarivyi bo mu Burundi nkunda cyane ariko uwo novuga ati no kwitaba no menya kuri umwanya bivanye n'indirimbo yiwe uko imeze ati muri uwo mwanya yo mutora bivanye n'umwanya bamurondereye ko kandi bivanye n'indirimbo bafise
Ange gateka akenshi amahera udashobora gukorera munsi ya nyuma udashobora gutora naya nakabanga Ange gateka yakoreye 220 nakabanga Ange gateka tugiye ku ruhande bivanye nuko kumbure tuko dukurikiranye imbuga ngurukana bumenye zawe mu minsi nyuma twageze kubona upostinga post ivuga ko ushimiye kumbure support y'abantu kuba warukwije 5k like kuri page yawe wabyakiriye gute umaze kubona biki shana narishimye pe yani ncambona yuko arabanshigikiye bikamana courage yo kubandanya yego Ange gateka vision afise mu mwuga wiwe ashaka gushika hehe ndashaka gushaka ku bintu byinshi sinavuga ngo ndabimare ndashaka kuguruza amagence nkabona abandi bakoga bagezanje bariko baratera imbere ubundi buri ko baratera imbere yego ni ibintu byinshi cyane nshaka gushika ko sinavugira kuri micro byose Ange gateka iyo akoze amasanamu hari abantu benshi bivaye n'ukuntu ahora yambara n'ukuntu yifata yaktinga neza bihora bimwoborohera ariko abikora mu maso y'abantu benshi yego ku buryo n'ubu nyene twovuga dufata amasanamu uri kuraptinga nyene utesura kugiye utesura ubu bishobora bien sûr sauf que tari muri clip kumbure oduha akarero ubu nyene byoshoboka akarero gute oya turi muri clip dushiremo beat dukorera umuti oya reka ntabwo turi muri clip urumva ntabwo byakunda birashika Ange gateka kaja gusenga ego chaque dimanche ndagenda gusenga wigera usiba sinigera nsiba from uronsa akazi ka saa 5 dimanche ubigenza gute ka saa 5 dimanche bon ndakanose dimanche ndashobora gusengera no muhira nkafata 30 minutes nkasenga yego singomba ngo nje muri eglise kubera ashobora no gusengera muhira kandi Imana ikakumva Ange gateka nimba atari banga afise imyaka ingahe nje nyine nakabanga ntabwo bikenewe hari abenshi bakunda gukubona mu masanamu kugira mwana aracyari mutoya iki ahubwo je ndakubona ndabona umengo ya urakuze vraiment wewe babwira iki bagufate gute babwira ukuri kugira bamenye ko bagufata bon abantu niyo mpamvu nakubwira abantu ntabwo turaba cyo kimwe Eki nefe ndacari mutoyi nonekera ngo ndakuze sindi na marié yego ndacari mutoyi yego uratubwiye neza ko utari marié bisigura ko ufite indoto yo kuba marié mbega uwo muntu vision ufise yo kuba marié ni waba marié uzoga umukora wa mwuga ufise n'umugabo mu nzu aho urumva ko byokorohera ubitegura gute ushaka ko byogenda gute bon pour le moment ibintu byo kuba marié ntabwo biri mu mutwe ya mubu urenganya ahantu kumva bavuze Ange gateka ari kagenda n'amaguru yirirwa mu video y'abastari bakomeye uhora uvyakira gute Turi bishaje Pascal nta muntu numwe ndibazara mbona ndiko genda n'amaguru ariko naho byoshika byo bari ku bugome bwanje Ange gateka nuwahe mukinyi w'amasanamu akunda muri Afrika cyangwa ku isi yose bon aho uvuze uko ntaye mutego kubera nkunda benshi ariko nashaka kuvuga nkaba Wema Sepetu ego n'abandi nyene benshi ntibagiye barakunda kuvuga kubamenyereye kumva utujwi twawe ukuntu akajwi kawe bakunze kuvuga ko ufise akajwi nka Wema Sepetu ngo akajwi ngo bakunze kukwita ngo agaji ko guhamagara ngo abatipe uhora uvyumva gute uvyakira gute Sawarabeshera yo biramaze gushika ukasubiramo voice yawe ukayumva niyo mpamvu kumbura bavuga afise akaji ko gugere kuntu nyene kagutusha abantu babatipe ngo niyo mpamvu kenshi tonabura na déplacement ngo nutakuza azi ijwi ryawe yo guha lift oya gusa bon sinzi byoshoboka ariko ntabyo nzi mu gihe woca ahantu kumva nice ka yavuze yuko utazi umwuga uri kurakora ukora nabi cyane wo vyakira gute next question Ange gateka nuwaye muririmbyi akunda cyane mu Burundi
ni wawe muririmbyi yumva ko atarakora nawe ariko ashaka gukorana nawe? Next question. Ange gateka, si moi uri gukora uwo mwuga nibihe bintu maze kungukamo ku buryo uvuga ati vyotuma udahagarika umwuga wawe ubu Queen Video? Maze kunguka mu bintu byinshi ko ibyo urabikuramwo ubumenyi cyambere, urabikuramwo ubumenyi, ukabikuramwo ndabizi no kuncisha uburyo bugufasha voilà cyane yigwa kugirwa. Harimo akamaro kaniniya, hari akamaro bimaze kungirira, narakuye ubumenyi, narakuye ubumenyi, iyo mugiye muri tournage urakurira ibintu byinshi utaruzi, bikagufasha kwakura uburyo bwinshi, bikagufasha no kwiteza imbere, ukamenyekanisha izina ryawe ku buryo ushobora gukorana n'abandi bahanzi bo hanze. Ange gateka, impanuro zibiri wohereza abandi bantu kobwa nkawe bifuza gukora umwuga ariko bibagora bivanye n'ivyo bumva uko babavuga n'ivyo bababonako, impanuro bahaniya? Nababwira icambere bamenye ico bashaka kugirako, kuko iyo cyane cyane bumvije amajambo y'abantu nta kintu na kimwe bigerugirako. Ko nanje nuko nari meze, naratinya amakritike, abantu bagatanga bavuga no ibintu ukazovyinjiramo cyo tuzobaduheje kuvugana nawe, no ibintu ukazovyinjiramo genre amajambo menshi. Bamenye ico bashaka gushika, kuko iyo ushaka kugera ku kintu ibintu vy'amakritike utanguye kuvyumviriza vraiment kaba kakunaniye. Ikihe gice cy'umubiri wawe ukunda cyane kurusha ibindi? Ange arakunda iminwa yiwe. Ange gateka, bihora bigufata umwanya ungana gute, bikagutwara amafaranga angana gute iyo ushaka guhindura look y'umubiri wawe wose? Next question. Ange gateka, twoshobora gukorana hip hop parfait? Ego. Uri ready? Yeah. Ikibazo ca mbere, Ange gateka arakwiza 30 million muri konte ye? Fo. Ange gateka ni mwiza cyane? Fo. Ange gateka ngo afise amaguru meza, nivyo? Fo. Ange gateka arakundwa cyane nubwo adafise umukopi? Vrai. Ange gateka nawe arakunda akavyigumizamo? Fo. Ange gateka akoresha telefoni zimvye? Fo. Ange gateka aractinga neza ku buryo bwa none, ari ku mwanya, aragaragara neza mu masanamu? Vrai. Ange gateka afise projet ndende mu muziki ndundi? Vrai. Ange gateka aramufana Lolilo? Vrai. Ange gateka arakundana cyane? Vrai. Ange gateka arakunda gufungura? Vrai. Ange gateka aragwaye sida? Fo. Urakoze cyane, twabanye neza cyane Ange gateka. Ndabashimiye namwe. Ndabashimiye, nizeye ko nejo bundi tubakeneye tuzaba turi kumwe kugira tushikane umuziki ndundi imbere no mu gutegura kazoza keza ku muziki ndundi no mu gukora cyane muri rusange. Ego. Turagushimiye cyane. Ndabashimiye namwe. Yes, turabashimiye mwebwe mubandanya kudukurikirana ku mwanya. TV ni ImperialTV, kuri mikro mwari kumwe na MC Andy, Young Camera mwari kumwe na Emma Bru. Nimwibagira kugira subscribe, share, like na comment kuri channel yacu ya YouTube ImperialTV +257.